itariki 15 z'ukwezi kw'icenda niho umwaka w'ishuri wa 2025 cyane 2026 watangura. Hari akaryo rero ko kwiyumvira uruhara rw'indero mu iterambere ry'iki gihugu cacu. Narijya twama tuba ko dushaka gushikira mbona kazozi zinazira mu 2040 gushika mu 2060. Ico twagira tuvuge ubwa mbere hoho ku bahinga bizi baravye indero, ubutunzi bwa mbere igihugu cose kigira n'agaciro k'abantu bakibamo, nibwo butunzi bwa mbere. Bazi baguhende ngo ni inzahabu ngo ni agaciro ka mbere k'abantu baba mu gihugu, ubushobozi bwabo nibwo butunzi igihugu cose gifise. Uwogira amazinda wora ibihugu bimwe bimwe wicaye ntitwoja mu idonido ugakompara nk'igihugu c'Ubuyapani n'igihugu ca Kongo, ngaha uca wiha inyishu wewe nyene. Mu bisanzwe ibihugu byose vyerekanye iterambere ridasanzwe byabanje guteza imbere indero y'abanyagihugu bavyo. Noneho nagisara technology, ubuhinga, umuntu amaze gushikira ubuhinga niki ni watwarisi ni wadomisi. Tuvuga ngo hari ibihugu bidusumba ngo igihugu kimaze caragusize muri technology cyagusiga mu kigusumvya byose, kizokudomina singe nuva mu Kirundi, kizokurengera. Tuvyumve ku bihugu rero bito bito nk'ibi byovyo by'iwacu, utavuga ngo dufise ubutunzi bundi budasanzwe, indero yategeza kuja imbere. Kandi indero tuyitahure ku buryo bubiri, ni ukuvuga indero formation scientifique incabwenge, mugabo nico bita les valeurs, ubuntu. Ivyo bintu biri bidafatanye igihugu naho gishika. Uravye rero nka mu gihugu cacu ukaraba ico twokwita ubumenyi abana basigaye bafise baheje amashuri, ni ibintu bisigaye biteye ubwoba. Turababona baraza kudusaba amastage ngaha tukamaramara, bitobona abanyeshuri ko baraheza za kaminuza, ariko baraja mu école doctorale. Wewe nyene urashobora no kumva ikigongwe nyene uri kurabiraba. Rero ni igihe kiriko kirabitera. Ubwa mbere uravye ingeri indero itungana, ukaraba abarimu ingene badakwiye, ukaraba ubumenyi baba bafise, ukaraba ingene bafashwe. Ubuhoro hadutse n'ibindi ngo ariko nabo batakazi bagenda baja mu mahanga mu ntuze bagasiga igihengeri kidasubirizwa. Hariho ibikoresho byo mu mashuri, hari amashuri ukuntu yubatse, intebe zidakwiye, abana bakarundana bakicara hasi, ibitabo bigiramo mu ma internat gufungura ni kibazo, amamatera abana bararako ni kibazo. Kandi aho ugasanga nayo amafaranga atukoresha, ugasanga amafaranga hakwiyongera makwiye canke ngatunganywa neza, ugasanga kumbura rikaranyuzwa. Abana ariko baraba amashuri n'umurengera ibihumbi 8, hafi ibihumbi birenga mu mwaka uheze. Turavye atoza twagira hafi 8 vya abandon scolaire. Haramahinduka mu ndero ategurwa nabi, yabishiremo uburyo bukwiye, bagahindura za programme, abarimo ntibagire gute, bakabaronka information zikwiye. Ugasanga umwarimu agiye kwigisha ibintu nabatazi, ibintu yize mu ndwi zibiri mu mezi abiri ngogera nawe professeur wavyo, ugasanga abana barajuragiritse. Iyo byose bya école fondamentale murazi ngene vyaje, ugacuraba indera higeze iyo reforme ngene yari yizwe n'ingene yaje, ukabona yuko umwimbu utabaye ikirenga. Hageze aho n'abantu bicara bakaraba umwimbu w'iyo reforme, kuko niba tuko twicugwaruka rwacu mu mbizi durashobora kwiga tuti none Uburundi buzabuhagaze kuba kadra ameze mu misi iza. Iyo ugize amahindwa nka reforme, banza wige neza ko wabiteguye neza, ufise uburyo bukwiye bwo kubishira mu ngiro, kuko iyo uje kugira amahinduka yateguwe nabi usubiza inyuma n'ivyari bihaho.
usanga umwimbu utiyusubira inyuma gusumba ivyaho. Aho rero twibaza yuko gufata ingingo kwaza abahinga bose nta kindi kintu twovuga tuti cokorwa atari gukura politike mu ndero, guha agaciro indero no muri disikuru rya rurimi rugahinduka kugira umwana yumva ko azora agaciro, gukora akaja imbere bagurutse agatangwa mu muco abafise ubwenge akaja imbere wenyine ukumva yuko umwana wese w'incabwenge icari ari ubutunzi ku gihugu, aho inyishu ibibonetse.